Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Riniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere, aho tugiye kugaruka ku mubano mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse tukaza kugaruka ku bintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yahisemo guha icumbi interahamwe kugira ngo zize guhemukira u Rwanda nk'uko zabigenje mu mwaka w'1994, aho habeho nyabwoko ryakorewe abatutsi. Ibi bikaba byarababaje abarundi ndetse n'abanyarwanda batari bakeya, babona ko ikosa Ndayishimiye ariko arakora rishobora gusira iherezo ku butegetsi bwe, ndetse benshi bakemeza ko Ndayishimiye yitaye mu mucanwa atabizi, akaba ariyo mpamvu umwanya n'umwanya bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Uburundi n'u Rwanda turi abavandimwe, ntituri abansi nk'uko Ndayishimiye akunze kugaragaza ko u Rwanda ari umubanyi mubi, ndetse akagaragaza ko u Rwanda rushaka kumutera, kandi mu by'ukuri ntago u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ahubwo u Burundi nibwo buriko burashigikira imirwi y'inkorabara ya FDLR yasize isenye u Rwanda kugira ngo igaruke isenye u Rwanda, nk'uko Ndayishimiye ubwe yabyitangarije, akavuga ko ikimuraje ishinga ari ugukoraho ubutegetsi bwa Kigali, amaze agashira ku butegetsi interahamwe. Ibi bikaba aribyo byakuruye umwiryane ndetse n'urwango ruri hagati y'abarundi n'abanyarwanda, ariko benshi bakavuga ko n'ubundi Ndayishimiye aho agejeje igihugu ari habi cyane, n'ubundi ibi bitazatinda abarundi n'abanyarwanda bakongera bakaba abavandimwe, ahubwo ko ari ikibazo cy'igihe gusa. Ni byinshi tujye kugarukaho bigaragaza ko u Burundi n'u Rwanda ari abavandimwe, aho tuza kubereka ibitari bike u Rwanda rwafashije u Burundi, ndetse tukaza kubereka n'icyakorwa kugira ngo ibintu bihinduke, aho hari n'amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bugomba guhinduka kandi vuba, ndetse andi makuru akemeza ko n'ababurwanya bamaze kugira imbaraga n'ubushobozi, kubera ko Ndayishimiye ubwe yananiwe gukemura ibibazo bitandukanye biri imbere mu gihugu. Ni byinshi tukabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tutahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Burundi n'u Rwanda turi abavandimwe, ntituri abansi. Muri no minsi amajambo adahumuriza ni menshi hagati y'ibihugu byacu. Kuva mu mpera ya 2023 Perezida Ndayishimiye akoresha amajambo akarishe, rimwe na rimwe arimwo ibitutsi ayerekeza ku gihugu cy'u Rwanda. Kuva habaye igitero cari dutabara mu Gatumba ku rubibi rwa Kongo n'u Burundi, Perezida Ndayishimiye akoresha imvugo itamenyerewe hagati y'abakuru b'ibihugu. Mu ijambo rirangiza umwaka wa 2023 Perezida Ndayishimiye yavuze ko abategetsi b'u Rwanda batagira ubuntu. Mu kiganiro yahaye urwaruka muri Kongo, Perezida Ndayishimiye avuga ko bagiye kubandanya urugamba kugeza abanyagihugu b'u Rwanda bikuye ko intwaro ibagize imfungwa. Ibi byarababaje cyane abanyarwanda ndetse n'abarundi. Mu mateka y'ibi bihugu ni kenshi byashitse abarwara ntibumvikane, ariko ni ubwa mbere umukuru wa kimwe muri bino bihugu ahamagaye icesi itembagazwa ry'ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Abavukanyi bakebana kuva kera, aho Reveriye Ndikuriyo yavuga ko mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda byagiye birashika ko habaho ugushamirana ntiyabeshe. Ugiye mu nzu iranga iby'akahise mize i Butare mu Rwanda urusangayo ingoma yitwa Nanga Burundi. Iyo ngoma yibutsa ingwano zagiye ziraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe c'abami. Kera ni kenshi u Rwanda ruronse umwami mushasha rwaca ruterwa n'u Burundi. Uburundi nabwo buronse umwami mushasha bwaca buterwa n'u Rwanda.
hariho ibice byo mu bumanuko bw'u Rwanda n'ibyo mu buraruko bw'u Burundi byagiye birakuranwa kuba mu Burundi canke mu Rwanda kubera izo ntambara. Iyo ngoma nayo nyine bivuga ko yagiye irahindura igihugu kitahana. Numvise ngo igeze mu Burundi bayita Nanku Rwanda, igeze mu Rwanda ikaba Nangu Burundi. Izo ntambara zari zimeze nko gusotorana kw'ababyara bakeneye gupima ubugabo bwabo, ntabwo ziboneka nk'intambara z'abanzi. Ababiligi ntako batagize ngo Uburundi n'u Rwanda byikukire bifatanye, ariko Abarundi n'Abanyarwanda barabyanse bose. Turetse ko Abarundi n'Abanyarwanda biyumva nk'amahanga abiri avukana ariko atandukanye, n'intwaro zabo ni kenshi usanga zitabona ibintu co kimwe. Igihe twikukira Uburundi bwari bufise intwaro itumvikana n'abakoroni, mu gihe mu Rwanda bo bari bafise intwaro yateguwe n'abakoroni. Uguhangana kwa Perezida Micombero na Perezida Kayibanda. Tumaze kwikukira naho ni kenshi byashitse abatwara ibyo bihugu baracanamwo. Mu mwaka w'1969 Perezida Michel Micombero yaragiye mu Rwanda gusaba Perezida Gregoire Kayibanda ko atokwemera ko abatera Uburundi baza bava mu Rwanda. Ibyo byahuriranye nuko Perezida Kayibanda nawe yatinya ko Abanyarwanda bahungiye mu Burundi bashobora kumutera. Bose barumvikanye ko atawuzotera uwundi avuye muri kimwe muri ibyo bihugu. Mu mwaka w'1972 ibintu byarayangaye hagati y'abo bategetsi babiri. Radiyo y'u Rwanda na radiyo y'u Burundi byahora byirirwa biratanga amatangazo n'inkuru zo kutukana no kwagerezanya hagati y'ibyo bihugu. Muri ONU no mu mashirahamwe atandukanye, intumwa z'u Burundi n'iz'u Rwanda zahurira kwagerezanya gusa. Ibyo bintu byarangiye mu mwaka w'1973 Perezida Kayibanda atembagajwe na General Major Juvenal Habyarimana. Uburundi ni kimwe mu bihugu bya mbere Perezida Habyarimana yagendeye, maze be na Perezida Micombero barumvikana, ituze riragaruka. Bari basangiye umugenzi akomeye, Perezida Mobutu wa Zaire yaza arasukamwo mabisi, maze banumvira gushinga ishirahamwe CPGR rihuza ibyo bihugu bitatu. Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana. Mu mwaka w'1979 Perezida Jean Baptiste Bagaza agiye mu nama i Kigali mu Rwanda yasanzeho inyandiko za Parpehutu zimutuka. Ako kanya yaciye haguruka aja gufata indege imusubiza i Bujumbura. Inyuma gato Perezida Bagaza yatumwe ko Perezida Habyarimana amumenyesha ko atirukanye abaparpehutu nawe azoca aha ibigwanisho impunzi z'Abanyarwanda bari mu Burundi bagatera u Rwanda. Habyarimana yaragize ubwoba aca arirukana indongozi za parpehutu zija muri Tanzania. Ico gihe nta byo gutukana byabayeho, ikibazo bagihejeje mu nzira ya diplomasi. Mu mpera y'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza harabaye ugucanamwo na Zaire ya Mobutu. Bagaza yari yagirizwa ko akorana na Perezida Gaddafi wa Libya. Uwo nawe yari umwansi akomeye wa Perezida Mobutu. Mobutu yagirizwa ko akorana na Amerika be n'ibihugu bya Buraya y'uburengero. Mu gihe Bagaza yari yegereye cyane ibihugu byavuga ko bishaka kwiganzura ibihugu by'uburengero. Mobutu na Habyarimana bahavuye bakoranira Bagaza mu rwenge rwinshi, bakorana n'ibihugu bya Buraya na Eklezia Katolike, birangira Perezida Bagaza atembagajwe mu mwaka w'1987. Ariko muri iyo myaka nta byo gutukana byigeze bibaho. Imigendanire ya Perezida Habyarimana na Perezida Buyoya yarabayemwo agatotsi gahoro igihe c'urwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'1988, ariko ntibyakomeye, ntibigeze batukana. Perezida Habyarimana na Perezida Ndadaye. Igihe ubutegetsi buhindutse mu mwaka w'1993, abantu bari biteze ko hagiye kubaho ukwiyumvikana kudasanzwe hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana kubera bari basangiye ubwoko. Habyarimana yari yiteze Ndadaye ko azifata nk'umwana wiwe. Perezida Ndadaye we siko yabyumva. Yafata ko hagati y'ibihugu hategerezwa kwamaho ukubahana, imigenderanire ikisunga uko ibihugu bihabana
na nyine. Melchior Ndadaye yari yize mu Rwanda akiri muto. Intwaro igwiriyemwo abahutu mu Rwanda n'intwaro igwiriyemwo abatutsi mu Burundi yazibona co kimwe. Yabona ko ari intwaro z'akarwe k'abakuru gacinyiza abanyagihugu batoya. Kubwiwe ikibazo c'u Burundi n'u Rwanda nticari ikibazo c'ubwoko. Habyarimana yari yarihenze cane kuri Ndadaye. Naho batigeze batukana, imigenderanire yabo ntiyagenze neza cane. Habyarimana yari yiteze ko Ndadaye amushigikira mu ntambara yarimwo na FPR, ariko siko byagenze. Perezida Ndadaye yasabye Perezida Habyarimana kubahiriza amasezerano ya Arusha yari yakoranye na FPR. Ibyashavuje cane Habyarimana. Ndadaye yaranakiriye mu Burundi General Paul Kagame yari arongoye FPR. Bivugwa kandi ko Perezida Ndadaye yari ashigikiye umushiranganje wa mbere w'u Rwanda w'ico gihe Agathe Uwiringiyimana, yava mu batavuga rumwe na Perezida Habyarimana, akaba ari nawe wishwe ku ikubitiro igihe hatangura ihonyabwoko mu Rwanda. Byarangiye Perezida Ndadaye atembagajwe aricwa inyuma y'amezi 3 gusa ku butegetsi. Kugeza ubu nta ntisiguro iratangwa ku mpamvu umunsi Ndadaye atembagazwa. Umukuru w'iperereza rya Habyarimana yari yaraye muri hoteli Souvenir, ni ukuvuga iruhande y'ikirimba ca Perezida Ndadaye. Ntawe uzi ko ibyo bintu bifise ico bipfana. Inyuma ya Perezida Ndadaye, Perezida Ntaryamira na Perezida Habyarimana babonetse bumvikana bidasanzwe, bica birangira bahitanywe n'isanganya mu ndege imwe bavuye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Nta ntureka zavuzwe cane mu nyuma hagati y'abatwara u Rwanda n'abatwara u Burundi mu biringo by'imfatakibanza. Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yari myiza cane. Umukuru wa CNDD-FDD Hussein Rajab yaboneka yegereye abategetsi b'u Rwanda. Birakekwa ko mu matora ya 2005 CNDD-FDD yoba yararonse intererano ikomeye ivuye haruguru y'Akanyaru, ariko ibintu byagiye birahinduka gahoro gahoro, na cane cane bimaze kunuganurwa ko abatwara u Burundi bakorana na FDLR. Mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza ibintu byarayangaye. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwagirije u Rwanda ko rushigikiye abarurwanya, na cane cane u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirimwo abo ubwo butegetsi bwashaka gupfunga no kwica. Muri ico kiringo nyine FDLR n'iyindi mihari ishaka gufata ubutegetsi mu Rwanda barinjiye mu kibira barakora ibitero mu Rwanda. Uburundi niho bwatangura imvugo ituka icesi abategetsi b'u Rwanda. Mu Burundi hakama imyerekano yiyamiriza u Rwanda. Abanyarwanda batangura guhamwa mu Burundi, bamwe barafatwa barapfungwa, abandi baraburwa irengero. Uburundi bwaragwaye imbibi buhana n'u Rwanda kuva muri 2015. Ku rwego mpuzamakungu naho nyine Uburundi n'u Rwanda byabonetse bihanganye, kugeza aho uwaserukira Uburundi muri ONU Ambasaderi Albert Shingiro atangaza icesi ko atahonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibyababaje abanyarwanda batari bake ndetse n'abakurikiye amahano yabaye mu Rwanda. Ibintu byahindutse Perezida Nkurunziza apfuye atarangije ikiringo cyo muri 2020. Agahenge kari kamaze imyaka 3 n'igice. Mu gice ca kabiri c'inkuru tuzobasangiza ibyo Uburundi n'u Rwanda byamariraniye mu myaka 3 n'igice iheze. Bose barafatanije bikomeye. Tuzonavuga ibiriko birateranya by'ukuri ibyo bihugu. Tuzoshimika kandi kwerekana ibyo Uburundi n'u Rwanda bisangiye, ingene ibyo bihugu byatabaranye mu bihe bitandukanye, be n'impamvu ibyo bihugu bitegerezwa kubana neza ku neza yabyo n'abanyagihugu babyo. Byama birangira umwe avuye ku butegetsi. Kimwe mu bintu biteye ubwoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda nuko iyo batwara ibyo bihugu bacanyemwo bikomeye birangira umwe muri bo avuye ku butegetsi. Hagati ya Perezida Micombero na Perezida Kayibanda byarangiye Gregoire Kayibanda atembagajwe mu mwaka w'1973. Hagati ya Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana byarangiye Colonel Jean Baptiste Bagaza atembagajwe mu mwaka w'1987. Hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana
byarangiye Melchior Ndadaye yishwe. Hagati ya Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame byarangiye Petero Nkurunziza asandabye muri 2020. Mu mwaka w'1979 niho honyine byashitse Perezida w'u Burundi na Perezida w'u Rwanda bararangiza amatati biciye mu kumvikana muri diplomasi, naho bagumye bacunganye ku rwenge. Muri kino gihe bubaye ubwa mbere umwe mu batwara u Burundi n'u Rwanda yubahutse guhamagara icesi itembagazwa rya mugenzi we. Murabizi nyine ko Ndayishimiye yabikoze. Benshi baribaza uko bizagenda, ndetse benshi bakavuga ko ibi bintu biteye isoni ndetse bibabaje cyane, ahubwo abarundi b'umutima bari bakwiye guhaguruka bagatabara igihugu, kuko biboneka neza ko igihugu cyamaze kwinjira mu isanganya, ndetse igihugu kikaba kigeze ahatemba kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ahari akavuga ko Ndayishimiye igihe asigaje ku butegetsi ari gito cyane, ko ibyo ariko arigira uyu munsi bigiye guhinduka. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.